uwo musi nyene wo kwigenekerezo rya 6 Rusama abakenguza amateka barize bongera baremeza yindi nteguro y'ibwirizwa yatewe ko igikumu n'u Burundi na Guinée Equatoriale ijanye no gutwara abantu n'ibintu mu biyaga no mu bivuko. Projet de loi portant ratification par la République du Burundi d'un accord de coopération dans le secteur du transport maritime et portuaire entre le gouvernement de la République du Burundi et le gouvernement de la République de Guinée Équatoriale. Naho nyene umushikiranganji Domine Banyankimbona niwe yashikirije imvo n'imvano y'iyo nteguro y'ibwirizwa. Akaba yamenyesheje ko nayo nyene izotuma hakomezwa imigenderanire n'ubucuti hagati y'u Burundi na Guinée Équatoriale. Ikindi yashikirije nuko iyo nteguro y'ibwirizwa izokorosha ihanahana ry'ibidandazwa hagati y'ibihugu vya Afrika. Aya masezerano yafashwe mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire yari isanzwe iri hagati y'ibihugu bibiri, igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Guinée Equatoriale. Iyo migenderanire ikaba ijanye n'ubucuti. Ni muri iyo ntumbero ivyo bihugu bishaka yuko vyogira coopération sud-sud, hakaba ugufashanya muri transport maritime et portuaire hagati y'ivyo bihugu. Mu gushira umukono kuri ayo masezerano, Uburundi buzohungukira cyane kuko buzoca buronka akarusho kubijanye na transport maritime, gutyo hakaboneka ibijanye na commerce hagati y'ibihugu bigize Afrika, hagati y'ibice bitandukanye vya Afrika. Ni muri iyo ntumbero rero urudandazwa hagati y'ibihugu bigize Afrika izoca itera imbere. Abakenguza amateka barunganiye umushikiranganji Domine Banyankimbona basaba ko ibidandazwa byoza biraca mu muhora wo mu bumanuko Corridor Sud kuko vyoza ari vyishi biciye mu kiyaga Tanganyika. Umushikiranganji Domine Banyankimbona yaratanze inyishu ku bibazo n'imyitwarariko y'abakenguza amateka. Abakenguza amateka bamaze kunyugwa n'ishu z'umushikiranganji baciye bemeza bose iyo nteguro y'ibwirizwa.